Kugira mwakeye kazina manyitwa ni Jim Radio Done muraho murakomeye ndizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ino munsi naka video gato sinza gutinda kaza kumara munsi y'iminota 6 ngomba ko tuyagaho kwaka kantu naka video ndabonye kumusani yitwa Leronas X n'umusani aba mu mahanga ari muri Amerika. Rero hari indirimbo yasohoye yitwa J Christ byumvikane Yes Kristo mugani bivana n'ingene woshobora kuvyakira. Rero iyo ndirimbo yarasohoce mugani ndayiravye video nsanga ni video iteye ubwoba. Uwo musare kuva kera yamye aririmba indirimbo ziteye ubwoba cyane cyane akurikije kwijambo ry'Imana. Rero byumvikane aratahura icandicwe mugani ingene ariko aracerekana aho ngene agomba kugishira imbere y'abantu bitandukanye n'ingene abantu bashobora kubibona kuvyakira kubera amashusho indirimbo ziwe amajambo yiwe atandukanye n'ivyo wewe nanje tushobora kuba tumenya bijanye ni Bibiliya bijanye n'ivyanditse. Rero munsi ikibazo ni kuvuga ati umusani arashobora kuba ari muri Kristo aho mu Kristo arashobora kuba umusani. Umva ico kibazo ni kibazo gitonya mugani twese burya aturafise ingene dushobora kwiyugurura bijanye no mu majambo tuvuga. Hari abashobora kwiyugurura mu buzima bavuze ngo ati jewe ndabucisha mu buryo kugira ndi express myself nkabicisha mu ndirimbo, abandi bakabicisha mu ngoma, abandi bakabicisha mu gucapa. Rero naho ngene ucisha expression yawe mu buzima bivanye n'ingene ufise ubwo buryo bushoboka kukugirira uko aho kugushira mu ubwo buryo. Rero kuva kera uwo musani yatanguye aririmba indirimbo zisanzwe, hanyuma vuba nyene ataragerana kure arahinduka avuga ngo ati jewe ndasohoce, ababwira abantu abwira isi yose ko ari umuntu akunda bahungu bagenziwe. Hanyuma ivyo birabandanya mugani mu ndirimbo zose yagenda aracamo ni indirimbo aho indirimbo yagenda arakora ni indirimbo umuntu yovuga ngo ati ziteye ubwoba uri mu Kristo. Rero izo ndirimbo zerekana cyane cyane ibyanditswe muri Bibiliya mugana akabishira mu yindi image mu bundi buryo bishobora kwerekana nabi ku bantu bari bose bashobora kuba babonye video yiwe. Kubera burya umusane yo umuntu wari wese aririmba bivana n'ingene nawe abateye kugira ahinduke. Urumva arashobora kuba ari umusane mugana ugasanga akurikije ijambo ry'Imana mugana akazohinduka. Rero nawe uri umusane ukavuga ati jewe dumusane ndirimba aho mvuga ibintu bimeze neza tabituci atabiki birimwo mugani ivyo birashobora guhinduka ugasanga nawe wahindutse kubera ikintu cyari cyo cyose ugomba mu buzima ugenda urungura ingene wogikora ingene abantu bashobora kucakira. Ugasanga kubera mu isi tugezemo ibintu byinshi abantu bakira ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bitafise akamaro, ni ibintu biteza amasoni aho n'ibintu usanga by'ubushirashoni kugira abantu babirabe ugasanga nivyo biriko biraduga biraja ni hejuru. Rero uri kuraraba indirimbo yerekana ngo atabantu bariko baragenda mu ijuru uko nuko, hanyuma akerekana bariko barakina umupira na shetani, hanyuma akerekana ari mu kuzimu ariko arateka amaguru ibihimba by'abantu. Hanyuma gusa kambabaje ni kubera mu munota wa nyuma hariho mu munota wa nyuma ivideo igomba guhera hariho ahantu yari ku musaraba nk'uko Yesu yari ku musaraba akerekana ico gishusho nk'uko nawe yari Yesu. Rero ivyo bintu ni vya bintu umuntu yizera atashobora gukora ngo ni kubera ngo agomba gusohora ngo ibintu abantu baza kuraba aho baza kumviriza aho ngena wena agomba kutahuza aho kwiyugurura mu bintu bijana na expression yiwe yo kugomba kwereka abantu aho kubwira abantu ivyo agomba gushikako aho ivyo agomba bone ko bashobora kubona aho kwakira. Kubera abariko arituza abariko arihunza abariko araja kure y'Imana kubera ivyo bintu byose ariko arakora ni ibintu ariko ashira mu shusho mbi kandi abantu bakabibona uko. Rero uri umusani sinzi ko bikunda ari usanga bishoboka ugasanga urashoboye kuba muri Kristo kandi
ugakomeza akazi kawe, ugakomeza expressing yourself nk'ubwo buryo bwo gukora imiziki au indirimbo. Mugana aho usanga bigoreye ni hahandi ho kuvuga ngo ati ugomba kumenyekana, ugomba ama idea mashasha, kugira video zo gutoka, kugira abantu baza kuyivugako, kugira abantu baza kuyiraba, ugasanga uriko urakora ibintu bitajanye kandi biri kure y'ukwizera kwawe, yo gutahura kwawe, uko nuko kugira unezeze abantu, ukiyibagira kwinezeza, ukiyibagira inzira yawe, ukiyibagira uburiwe, ugasanga wagiye muri izo nzira. Rero ico kiratuma umuntu wari wese ari mu mwuga wari wese ashobora guhinduka bijanye n'ingene agomba ko abantu babona ngena ameze, aho bakira ibikorwa vyiwe, agakora ibishoboka byose kugira ahindure image ize kuvugwa mu bantu. Aka video karaka rero umusani ukurikira Imana, hariho limitation ushobora kugira ko kubera byose bigiriye kusanga nawe wazimiye. Ntiwibagire kugira subscribe, like, comment, urungikira mugenzi wawe, maze nawe wandika ko bishoboka kuba uri umusani ukakurikira n'Imana, aho ko bidashoboka kuba uri umusani ukakurikira Imana. Tuzosubira kubona niyo twabonana.